Burundi muragahora gutyo mutwibuka muze muhere mudufasha bene uko mumenye abatamakazi mumenye n'abatama mumenye n'abageze mu zabukuru mudufashe tukiriho Imana ibahezagire. Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bagenzi bafasha Burundi TV online. Uno munsi tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2022 Ishirahamwe Fasha Burundi ryaraye rikoze kimwe mu bikorwa by'iteka ryiyemeje mu kuronsa ibifungurwa abapfakazi n'abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga butandukanye barenga 80. Akamwe kari kose basaba imigisha myinshi kuri bose bitanga batiziganya mu gufasha banawe nikora.
munsi n'umunsi udasanzwe kuri umuryango wa Fasha Burundi TV, aho washobojwe kugira ico ufashije nico uhaye mumwe mu bajyango yabo, ikaba yarosheje imfungurwa mu miryango yabo, miryango irenga 80. Hama rero uyu n'umunsi uri hejuru kuri Fasha Burundi, iyo yashimye gusabikanya kuronka ikaha ako ihaye abo bene gihugu, abo bagize umuryango wayo wa Fasha Burundi TV. Wowe wese ahuri tugusaba yuko kunyunga kuri Fasha Burundi kugira ngo duteze imbere abacu, dufashe abacu. Twibuke yuko ikivugo cha Fasha Burundi TV ari tubafashe tukiri bazima, tubafashe tukiri bazima, duteze imbere igihugu cacu. Wewe ukeneye gufashwa, wewe ukeneye ikibazo, ufise ikibazo cyo cyose, akura Fasha Burundi TV izo gucurako ibirenge ataco isavye. Na wewe ufise ico ugira ufashe abawe, akura Fasha Burundi. Fasha Burundi ni ihuriro ihuza umufashwa n'umufasha. Uno munsi rero itariki 30 no munsi udasanzwe kuri Fasha Burundi, no munsi w'umunezero, no munsi w'imihezagiro, no munsi wo gusabikanya utwo twose Imana yadufatanije. Fasha Burundi TV kubwacu, kubwanyu, kubgatwese murakozi. Tunashukuru Fasha Burundi natusaidia kweli, tunaomba terambere juu na juu, tupate vya zaidi na vya zaidi. Mwenyezi Mungu ajalie ongeze riziki. Ebana, tunashukuru sana, iradufashije gose na gose abandao nikora. Murakoze neza, Imana ibahezagire, ibongera umugisha aho muca hose, igenda ibongera umugisha, mugaruka namwe mutwibuka ati babatamakaze hariya inzara irabagaragura. Murakoze neza, Imana ibahezagire rwose aho muca hose, aho murugenda hose, mutwibuka. Imana ibahezagire, murakoze neza kubona mwatugiriye ibintu mudukura habi mwana. Murakoze, Imana ibahezagire, baho umugisha. Mugumanira ishirahamwe ryanyu, muhezagirwe, mukazoguma muronka, muduhamagara tukaza turaronka, muduhereza tukareka kurwa dukenya dukiza ubukene dufise n'inzanzo bw'abakecuru. Murakoze. Ndashimiye Uwiteka wewe yashize umutima mwiza, iri zina rya Mugisha rihawe hageze. Mugisha nakera k'Imana yamafasha abakecuru bakuze, agafasha ibimuga, ntatora ubwoko n'amadini. N'umwana mwiza, Imana imuhezagira, agira umutima wo gukunda igihugu. Anasema anashukuru sana kupitia hii association ya Fasha Burundi. Mwenyezi Mungu awajalie, kwa kuwa wenyewe ni wabubu, hawana kitu, hawana riziki ya kula, hawana cha kuvaa, hawana chochote. Lakini wanashukuru Mungu, leo Fasha Burundi memkumbuka Mugisha. Mwenyezi Mungu amlipe na yeye akawakumbuka wabubu kwa siku ya leo. Ndio wako hapa kwenye Fasha Burundi, kwa hiyo Mwenyezi Mungu awajalie sana, wanashukuru sana. Anasema anashukuru Mwenyezi Mungu, leo yuko hapa, Mugisha kamkumbuka kupitia nani association Fasha Burundi, na yeye alikuwa hana kitu. Mwenyezi Mungu awazidishie sana, warahisishie. Anasema mzidi kukumbuka hii association, jina wenyewe inawakumbuka pia. Anasema wote wako hapa ni mabubu na yeye ni miongoni mwao. Anasema anashukuru sana, mzidi kuwasaidia na wenyewe wakumbuke. Anasema Mwenyezi Mungu awalipe kwa hili.